abavuga ko ni sawa yitwa Madiba Class Madiba yo mambo vipi fresh na mchumu meze neza yego meze neza cyane gose ndashaka turirimbira akaririmbo kabisa ni sawa tu let's go my man wangunze ngiri down mu mufuka tama cash money inshuti zawe zigatwenga biri fane sugar daddy nazo zikazana visa ngo zikuryaga pizza. It feels like it's nothing I won't do, cause I see the courage in your eyes. I'll never love no one like you, so come let me love you. Hakuna Matata. Darling, a life without you is like a life without sunshine. Girl, you light up my life. I was lost and found, totally mum baby, I am falling for you. Sinaba hudari baby, kumanga baby, tanja kure. Oh yeah, niumva mabgire, girl you different today. Abavuga ko nkunda sura mbaya ni sawa, dem kicheche we malai ni sawa, utingidi na irapinze ni sawa, tumina benda vile livo. It's not over till it's over. Ira wavuze ninde? Ira wavuze ninde? Ira, oh yeah, na ira yavuzwe no. Urusha? Abavuga ko nkunda sura mbaya ni sawa, to dem kicheche we malai ni sawa, to utingidi na irapinze. Aho rero wavuze? Uti ingidi irapinze. Nangidi ipinze urabona. Karibu sana muri Hit Connection, karibu sana muri Buja FM. Yeah, merci sana. Naza kari jambere tukwakiriye nyuma ya Dunda na Buja FM. Yeah. Reka abariho duhera. Dunda na Buja FM ni concert wabonye gute, public ya kwakiriye gute nyuma y'imyaka 2 utare kurakora umuziki? Mu bisanzwe Dunda na Buja FM nkuko musanzwe mubizi ni show nini, ni stage bikomeye cyane, ni stage yabaye organize n'abantu babizi. So kubwanje yari experience nziza, yari show iteguwe neza, yari show yubahiriza umuririmbyi, yari show wabona ko ibintu byari amavuta to. Indirimbo ni sawa tu yategeza gusohoka before. Yeah. Imbere yuko Dunda na Buja FM iba. Yeah. Twarabivuze turavuga duti Madiba agiye gusohora indirimbo, azoyiperforminga muri Dunda, ariko siko vyagenze. Indirimbo yaje gusohoka nyuma Dunda yaraheze, imaze indwi imwe indirimbo igiye hanze. Kubera iki indirimbo yaje gusohoka inyuma, kubera iki utigeze ubahiriza amasezerano wari wasezeraniye abakunzi y'umuziki w'u Burundi? Okay, nko musanzwe mubizi, je icyambere na mbere abo nemereye, kuko dusanzwe dufise abafana batandukanye, hari abafana bo kuri radio, hari abafana bo kuri social media, depending on where they follow you. Ndabona bariko barerekana performance yawe hari. Yeah. So kubwanje je ndavuga ko narayishize ku ma platform, kuko kuri YouTube nkuko musanzwe mubizi dusanzwe dusohora ayo ndirimbo zikagendako, ariko nari maze igihe contract yanje nabo twari dusanzwe dukorana mu ibi bya distribution platform, ku baririmbyi basanzwe babizi, byaciye biba ngombwa kwijya contract ihera hamanje nkora jewe nka jewe nka Madiba. Yeah, so byaciye biba ngombwa ko nugurura izindi ku title name ya stage name ya Madi Music, ncyanda za uploadinga kugira naho nyene ndabe ko two zoduga na zone n'izindi. Yes, kuva uzishizeko ibiharuro bimeze gute, biri hejuru, ni byiza canke biracari hasi? Ni byiza. Ni byiza kuko ugerageje kuraba streamers uko vyahora suko biri, n'indirimbo nkisohora uko narinzi ko abantu bazoyakira suko surukundo gusa bari kunyereka, ahubwo je kubwanje je ndabikesha Imana, kuko kumari gihe cyose nkiki nari ko ndagaragara muri music, kuko hari itandukaniro ryo kugaragara no kuzima. Je sinagaragara muri music kuko mu ma studio narakora. Ni ryari umuntu azima, ni ryari umuntu atagaragara? Okay, umuririmbyi arashobora kuvuga uti je ndabihevye, azimye volume yiwe, ariko jewe
nabwo ndi kugaragara mu mashow cyangwa mu ma emission ariko nibisigura ko muri studio nariko ndakora. I'm still working kuko imbere yuko ubahereza abafana ivyo usanzwe uba wabemereye cyangwa iki ubikora batabona ukabahereza nka surprise kuko niwo ubuzi umunsi n'isaha uzobahereza. Yeah, so kubwanje ni ivyishimo kuko nasanze umuziki w'u Burundi n'abafana b'umuziki ndundi bari bakumbuye Madiba cyane. Ya kuko ugerageje kuraba indirimbo mu minsi ine ikaba ifise 29k on YouTube, ni ibintu bitaba byoroshe, especially niyo ndirimbo nari maze igihe kinini ya cyane kubona abantu bangana gutyo YouTube itari muri activity biba bigoye cyane kandi no boost. Yeah. Yes, kandi no boost ako kantu ubuhereje ko hari abantu ba boostinga ku boosting ivyo nibisanzwe internationally bara boostinga abaririmbyi bakomeye bara boostinga. Ya ivyo nibisanzwe kabisa. Yes, ndibuka wicaye kuri iyo ntebe nyene watubwiye ati hari ama video nakoreye Tanzania. Yeah. Agiye gusohoka. Yeah. Benshi bari bazi kino ndirimbo ni sawa tu. Yeah. Video yakorewe Tanzania nkuko twagiye turabibona. Yeah. Before yuko video isohoka hari amashusho twabonye Madiba ari Tanzania. Kubera iki utahisemo gusohora za ndirimbo yakoreye Tanzania uhera kuzonga? Okay, mu bisanzwe video ya ni sawa ni video imaze igihe kirekire. Ni video nakoze kuva mu mwaka uheze but ugerageje kuraba quality turiko turarondera n'uburyo bwo kuongereza ubumenyi twahisemo guhera kuri iyo bivanye n'izindi. Je nagiye muri Tanzania kwanza gukora ama collab. Yeah, so kubwanje vuba murazibona ariko zimwe sizi wanje. So nizo twakoranye n'abandi. So vuba nibazitangaza kuri kumwe visho yabikora. Je mu bisanzwe sinshobora kuvuga byinshi kuri project z'abandi ariko bobo bazokwishikira nga ya ama ni n'amasanamu yo muri Tanzania. Je no ico no bemerera gusa nuko akazi karahari. Ya ubusimaka ngo tuvugisha amajambo kuriya nababwiye ko ngiye kuyisohora baje babonye na gusa trailer and then nice uyu munsi ukurikira sinafashe ngo coming soon no. Yeah. I just dropped it. Yeah. Yes, mwamaze kumwumva yitwa Madiba the Classic, numwe mu baririmbyi beza dufise no mu gihugu cy'u Burundi, numwe mu baririmbyi igihugu cacu cishimira. Comeback ya Madiba nyuma y'imyaka 2 ni comeback abona yuko abantu bakiriye gute, ariko ni comeback yakwigishije iki, ni comeback yakweretse iki? Mu bisanzwe ikintu cyambere kwanza kubaka urukundo mu bantu kugira ico kenshi abaririmbyi twibagira nuko ibituba turiko turakora si ibi gusa tuba turiko turakora ngo ni music cyangwa entertainment. Inyuma ya entertainment hari ubundi buzima. Rero mu kibano kubana neza n'abantu nivyo bintu bishobora kukorohereza kugaruka neza mu kintu cyangwa ku abantu nibakwakire. Rero nkuko musanzwe mubizi Madiba ndi umuntu adakunze kuvuga menshi kandi ndi umuntu aranzwe n'urukundo. So je nibaza kuri ico gusa abantu basanzwe banzi jewe ico kintu kirahagije abafana cyane abo dukorera uwo muziki kunyereka urukundo. Yeah, in return but kuba nari maze igihe nariko ndagaragara muri music nibisigura ko nari nabataye cyane ngo nari nacitse intege gusa, ahubwo hari ibintu nariko ndarondera mu kugira ngaruke hama bimwe twahura navyo ni intambamye kuri twebwe again. Yeah. Yes, nuko mwamaze kumwumva yitwa Madiba the Classic ni sawa tu. Niyo ndirimbo yo nshasha ariko nyuma y'ino ndirimbo uremereka abakunzi y'umuziki ni giki cotuma so kandi kukugira icizere yuko utazoswa kumara imyaka 2 utari kurakora cyangwa utari kurabaye bikogo? Mu bisanzwe nkuko musanzwe mubizi twinvestinga kugira natwe tuzobeshweho nizi impano zacu. Bibaye tukagenda tutavuze cyangwa nitugaragare muri music nibisigura ko tuba tubishatse, ahubwo haba hari ibintu bituma
tutozana ngaha ku ma media cyangwa ngo tugende ngo tubivuge mu bantu no umwe wese abafise nabivuze inyuma y'ubu buzima bwa music hari ubundi buzima so vyiza gusa no kwicisha bugufi kuko nubuza ahantu uzohera cyangwa ahantu career yawe izohera kuko uno munsi ndi ngaha ejo hazoza abandi so ico ni ikintu cyo kubaha cyane umwanya ikintu nemereye gusaba abakunzi banje nuko Madiba yarakuze kandi ubu bimwe nahora ndabahereza ndibaza barabonye a change on my career ningene nakora ibintu so kubwanje ico novuga nuko bobo kwanza bonyakira nk'umwana w'igihugu kumwe bahora babikora indirimbo zanje nibu na muririmbye atabakunzi na muzika atabakunzi so kubwanje bobo nibo bashobora kungarukana neza haramwatanguriye rimwe no munsi batagihari haramwatanguriye rimwe no munsi amazina yazimye ubaza yuko ari kubera iki batagihari ubaza yuko ari kubera iki wono munsi uhari ijambere nambere kwanza je no vyita kwanza destiny Imana ishatse ko uzoba ico kintu bizoba tu naho bozibira naho bogira iki bizoba so kuba bamwe muri mubo twatanguranye batagihari ni destiny, it's a matter of time. Gusa ndazi ko nivyo kwanka hose canke niboheba umuziki ngo bace n'ubuzima bice byanga no baba bari muri ibi bagahindura gusa career bakagenda mu bindi and that's it. Ariko kubganje cyane cyane music ibikeneye motivation. Ubu ndabona ko abakunzi b'umuziki ndundi batanguye gukunda ivyabo ugutandukanye na kera twarashobora gusohora indirimbo ugasanga indirimbo imeze neza, indirimbo ni nziza uyijanye hanze y'igihugu abanyamahanga bakazemera, ariko mu Burundi abarundi bagapinga. But ubu ni wo kumvisha umuziki yani umukunzi w'umuziki ni wo mubwira ngo kundiki no we nawe nyene ubu aramaze gutahura the type of music akwiriye kumviriza. Usabika abakunzi mu muziki w'u Burundi, usabika abakunzi ba Madiba kugira ngo ibikorwa byo bibandanye gukundwa n'abatari je nabivuze mu gusupportinga umuririmbyi nibisaba simaka ngutanga amahera no, sanzwe dufise imbuga zacu. Ushatse kunsupportinga mu buryo bwa hafi ushaka kugenda kuri page zanje ni Madiba the Classic on Facebook, on Instagram na TikTok, ukamfollowinga ukagira share ku bikorwa mba na postinze. Mfise igikorwa gishasha ni sawa tu, iri out now on YouTube, iracamoto bushasha wikwije imistano. Barashaka kugenda kuri YouTube channel yanje bakande like and subscribe, nibibagira kugira share after that. Yes, nukoreka dufata umwanya mwiza twumvirize ino ndirimbo ni sawa tu. Hama turaza no kugura umurongo wa telefone mugira ico mubwiye Madiba the Classic. Let's go. Yes, Madiba mukurangiza nakaye kajambo ubwira abantu bariko barakumviriza muri Hit Connection. Uti ni Madiba, Madi Music. So ikintu no babwira bariko baratwumviriza kwanza nuko bashimira ababanye natwe kuva mu ntango kugeza ubu. Nabazaniye igikorwa kiracamota bushasha, barashobora kujya kuri YouTube, ni video, ni audio and video. Barashobora kugenda bakanera nanje iryo teka bakagira iyo subscribe niyo like kuko ni bidufasha byinshi. So vuba kandi ndibaza na kubicisha amajambo cyane no kubatamwe. Anytime barashobora kubona kandi akantu kumutse tu. Ndagusimire ko wameye ukaza muri Buja FM. Murakoze cyane. Yes, yari Madiba the Classic, Mad Music. Niyo studio yiwe. Reka tuve kwa Madiba dusimbire kuyani makuru twabateguriye. Abanyesa bariko baratwumviriza bose muri kano kanya muri Buja FM yuko tariki ya 31 za kuno kwezi